Ari twamaze nyene kwihebura ko tutagira iyo tuja niyo tuva hanyuma tubona amazi araduteye aradushikiriye mu nzu uruzi rugera mu nda n'ibintu bimwe byaratwawe aha ntitugira iyo tuja niyo tuva tuba mu mahema nukuri hakaba hari nk'ubundi yoba ameze nka shebabi ashishikare kudufasha cyane cyane turungikira uburengeti mu bahugu urazi mu mahema je ndavye iyo situation mu mahema burumenga hose muryama hamwe mwese bishitse mugashaka kurangura amabanga y'abantu yabubakanye bigenda gute ibyo twarahevye ubu turi muri twegeranye sinatawicaho tuba aryohewe ndabugize mama ni sawa meze neza umenga uraryohewe cyane narose inyama Yes, amahoro Imana bari namwe bakuzi ba Isaac TV aho muri hose turabashimiye cyane mwese mbana mutukirana ijoro n'umutaga. My name is Isaac Classic niko banyita. Iyi ni Isaac TV, behind the camera ni Juma Jokes. Nero kwagerageza gukira uko ashoboye kose kugira turabe yuko turonka amasanamu ameze neza cyane. Ndi mu Gatumba, benshi murabizi. Mu Gatumba rero murabona yuko Imana ishimwe movement zirabana yazimerewe neza cyane. Bashaka kuvuga ati mu Gatumba no musene naje mu biki murazi ko ari imiryango myinshi yasizikaye namazi aheruka gutera mu Gatumba aho abantu benshi bahagira ingorane y'amazi arasambagurika naho mubona yuko hariho movement urabona ko abantu bariko basubira ku bikorwa byabo nkuko bisanzwe ariko naho biruko haracari agahaze kubera yuko ari abantu bamwe baracaba mahema. Hariho rero umumama umwe yitwa Shebabi ari mu gihugu ca Canada. Imana imugire neza muhezagire n'ukuri umumama reka ndabisubiremo neza n'umumama ba mu gihugu ca Congo nimvukira mu gihugu ca Congo afise nationalité yo muri Congo ariko ba muri Canada yarabonye ibintu byabaye mu Gatumba biramukora ko cyane avuga ati no abantu babaye ni benshi ariko ntacyo ufise no bafasha ariko reka ntoremwo nabakibasi ngira ico ndabafashije yatuyemo imiryango 200 irenga ko gato bumva nk'abantu amajana 200 na agira icyo abafashije imiryango yagize ingorane ka iri no mahema ni imiryango irenga 5,000 ariko yafashe imiryango 200 gusa kugira agira icyo ayifashije. Wewe uri umurundi uba hanze canke sinzi aho uri hose Imana yaraguhezagije gatufise mbega umaze gukora ikibwira ufashe bene wanyu bagize n'ingorane mu Gatumba na Kajaga. Isaac TV rero yagerageje gushika ngaha kugira turabe ino evenement canke ino event ingene byagenze aha juste mu rugo babazanye ahantu mu rugo bakuye mahema babazana ngaha kubera urabona abantu imiryango 200 mu miryango 5,000 kubashira hamwe byari kugorana no kubagaburira ibyo bashaka kubagaburira byari kugorana. Mu nyemerere rero tujane hari indani na Juma Jokes turangene ibintu byifashe ingene ino miryango ariko barayigaburira. Welcome. Bakunzi ba Isaac TV nkibadibaza nkuko bimeze mwabibonye rero twababwiye yuko twagendeye twaherekeje canke twaje kureporta canke kwerekana imfashanyo z'umuvandimwe wacu yatanze ku miryango ishika kuri 200 sinzi nimba ari 200 ningahe baza kutubwira ngaha bose ndabona n'ababihagarikiye bose bari ngaha imiryango iri ngaha basa n'abaryohewe cyane tuza kuvugana na bamwe kugira batubwire ingene bimeze ariko rero avaya byose riza gutangura kwanza kubaserukiye kumbura imiryango kubaserukiye abandi kamirega kwa mutanga kumenga uri muremure kunduta
Ni sawa? Meze neza? Yego turashimana. Okay, jewe kumbure n'ubwa mbere kumbure abantu bakubonye sinzi n'ubwa mbere canke bashobora bakuzi akazi nakanyu kuko ni mwana ko murafasha no kino gikorwa. Yego murakoze cyane. Twa Florian Ijimbere abasanzwe ndongo ishyiramo ry'imvukira za Gatumba abasanzwe kandi mba hano nyine mu Gatumba. Okay. Sawa, ino fashanyo majambo make yaje specialement ku bantu bangahe bahawe iki byanugitswe nande? Murakoze cyane gose. Mu ishyiramo ry'imvukira za Gatumba tumaze kubona umuzurire uteye muri zone Gatumba imitumba hafi irenga 7 yose igashikirwa. Twaciye dusaba imfashanyo ahantu hatandukanye turatera kamo abagira neza kugira ngo bashobore kugira gute kuza kugarukira imiryango yahuye n'uwo muzurira. Muri iyo ntumbero rero hariho umufasoni umugira neza umufasoni yitwa Shebabi asanzwe aba mu gihugu ca Canada yaciye akogwa ko nawe nyine ubwiwe yumva hari ikintu ashobora kugira gute gufasha. Yaciye afata rero intumbero yo gufasha avuga ati ko biri kose rero ndafasha mugabo mfasha bivanye n'uburyo ngira gute mfise. Niko rero aciye yifuza gufasha imiryango irenga 25 iri ngaha muri zone Gatumba yarobanuwe muri aba bantu benshi cyane baje kugira gute kugira ivyago. Iyo miryango rero 25 umwe wese bawuhaye ibiro 15 vy'ibiharage, ibiro 15 vy'umuceri, ikiro kimwe cy'inyama, amasabuni, umunyu, amavuta n'udufaranga tw'amakara kugira ngo nibashika muhira bashobore kugira gute bashobore kuba boshobora kufashisha kurondera imfungurwa. Bana uni Shebabi yakoze ikintu cyiza cyane ariko ndabona hari umumama Shebabi je ndamunzi hari umumama ashaka gusangaha mama unajua Kirundi? Uragerageza aragerageza Kirundi. Ndavuga mu Kiswahili. Uravuga mu Kiswahili. Sawa. Heshima yako mami? Asante. Mko vizuri? Unapendeza. Unafanana na furaha. Inshallah. Unafanana umefurahi sana. Okay, asante. Leo wewe ni mdogo wake au ni mkubwa wake Shebabi? Mimi ni mkubwa wake, mimi ndo wa kwanza kisha yeye ananifuata. Okay. Sawa. Hii fikra ya kusaidia familia zilizokutwa na majanga Gatumba. Ulimpa wewe au ni mwenyewe alifikiria au ilikuwa vipi? Ni tuliongea. Tukamuonesha gisi watu kama vile wandugu zetu, wajirani, marafiki wanateseka. Nikamgusa kama yeye mtoto wa huku. Akasema hapana siwezi ona gisi wandugu zangu watateseka vile. Sana ile uwezo wa kusema atasaidia kila mtu, lakini ile kidogo alikuwa nayo akaiona haitowe kwa wale wenye ana uwezo wa kusaidia. Ndio tukaorganize vile na ndio vile tuliitisha watu hapa, warafiki, wandugu, wajirani. Tunapana ile kidogo yenye tuliweza kupata. Sawa. Na kama kunawezekana, kunaweza kuwa mtu mwingine mwenye anaweza guswa na hii neno na hii akte ilifanyika hapa na anaweza kusaidia kidogo. Sawa. Watu watafurahi. Sawa. Watu watafurahi jiuliza, kwa nini mliwatoa kwenye mahema mkawaleta hapa? Kwa nini msingewapatilia tu huko? Kuna nini hasa, mliepuka nini au mlitafuta nini? Tuliepuka juu kule kuna watu wengi sana. Sasa hatukukuwa na ile uwezo wa kusaidia wale watu wote. Ndio tukaona umwe tukamate wao wanusu kwanza. Kama kuna mwingine anaweza guswa naye kama yeye gisa aliguswa, anaweza saidia wale wengine. Nice kabisa. Kazi nzuri sana. Hii harakati inaendelea au tumeishia hapa? Hii harakati imeishia hapa. Hatujui kama atafuatia mwingine ni Mungu sasa. Reka tuyagere ni miryango kumbure bagiriwe amahirwe mbere kwande kumenga ni benshi. Ntari wawe ndabugize mama. Reka magare basi hagati yanyu. Ni sawa? Meze neza. Mama mwebwe babita bande? Jewe nitwa Byamungu Leokadia. Okay. Leokadia. Sawa. Ufise abana bangahe? Mfise abana 9. Wahuye n'imyuzurira y'amazi nka mu Gatumba. Yego. Ho byagenze gute tugire majambo make byagenze gute habaye iki? Byagenze gute? Byaje mu ijoro? Byaje mu ijoro ku murango. Twari twamaze nyene kwihebura ko tutagira iyo tuja niyo tuva. Hanyuma tubona amazi araduteye aradushikiriye mu nzu. Uruzi rugera mu nda n'ibintu bimwe byaratwawe. Yego. Okay. Uno musi Shebabi n'umudamu n'umwe wenyene
yatanze yuko ashobora kubaryohera abarisha akanyama bahanagura Amosozi mwahuye nayo kuvyo yakoze wavyakiriye gute we nka navyakiriye neza uyu munsi naho umubunge ntishobora kuwumva uyu munsi ndaryohewe gose sheba Imana imuhezagire cyane ashishikare kutwiyumvira ko kandi badukore yazabikorere n'abandi n'uwundi muntu yoba ari nka shebabi nawe abonereho kuko ngaha turagowe naho turi ngaha ntitugira iyo tuja n'iyo tuva tuba mu mahema nukuri hakaba hari nk'ubundi yoba ameze nka shebabi ashishikare kudufasha cyane cyane turungikira uburengeti imbeho iratwishe ntitugira ico twambara ubu mbere n'amazi yakamye amazi tujya kuvoma Tanganyika niyo tunywa inzoka habuca zitwice nukuri shebabi Imana imuhezagire cyane kuri kiciyumviro yagize ko cyo kutwiyumvira ko n'uwundi muntu yoba ameze nka shebabi nukuri Imana imuhezagire nice kabisa amen reka ntiyage n'undi mudamu ni benshi ariko ndagerageza kuvugana na bamwe n'abantu b'abapapa b'aba jeune ndabugize mama raba kamera hariya babita bande je banyita ngenze make mengura ryohewe kuntu sarure shaje ndaryohewe no kuri ndaryohewe cyane kabisa ndabona ikibazo nari mfise cyari kindemereye mugabo mbonye aho ngeze no kuri ku buryo mbona nari mfise inzu mbona zasabwa sekebuye zishika nka zibiri mugabo ziri hasi no munsi mugabo nkabona uno munsi numvise gusa ijwi rivuga ati hariho umuntu yabwiyumviriyeho nacenezerwa numva ndanezerewe n'ukuri nk'ubu mbona ndi mu bandi nyene numva nezerewe cyane n'ukuri mumaja mu make ntaguciriye mumaja mu make shaka kumenya ubuzima bwo mu mahema bumeze gute ubuzima bwo mu mahema buragoye cyane hari gihoro nk'ihema iryo hema ukarisakaza ibintu by'ivyacu nyene by'iwawe nturonke iryo hema ntugirane nka benshi ubu ntibararonka amahema n'amahema bafise ni ibintu by'ivyacu bagiye bubaka bitagira ukuntu bimeze nkaje ahantu mane mu runtugu ruhangare nyene gusinzi ruturuka nyene turimo imbere twicira umwo nyene urumva n'ukuri nk'umuntu yoba yakoze nk'ibi yo kwiyumvira n'amahema kubera ico gihe ntabwo tuzosubira muri ari amazi ningoga guma yiyongera yo kwiyumvira amahema canke akiyumvira ibintu byo dufasha nk'uburengeti urumva ni ibintu bitugoye cyane sinzi ukuntu no bivuga n'ukuri agahinda dufise n'ukuri kararenze nice Imana ishimwe ariko urabona ko hariko haribonekeza abantu kumbere ko bagiragiza kubagabanyamo kano gahinda mufise ibintu bitatu nyamukuru uvuga ati ibintu birihutirwa cyane turabikeneye cyane kuvugira nk'uvugiye nk'aba bose bari nga ibintu bitatu nyamukuru bikenewe cyane je ibintu mbona byihutirwa cyane kubera mbona ry'amazi atazokama n'ingoga bari kuturonderera amahema nato tugashinga bari nk'umugira neza umwe yatanze amahema 100 n'ukuri abo bantu bararonsa aho baba ariko twebwe babasigaye ntitugira dukika umusaya tubakisha ivyaci nta mahema baduhereza ico ni cyambere ikindi cyo ukurikira nk'amasafuriya n'ukuri nk'amasafuriya bamwe barabuze n'amasafuriya yabo abandi bahe baraseha ibintu barabibuze niyo biciye nka jewe narabuze ibintu biciye kubera umwuzure waje mu gatondo naje nagenda ucengenda n'abandi nyene nk'uko basanga amazi yamaze kuzura amazu basanga ibintu ntibamenye niyo vyaciye ishaka gatatu bodufasha n'ukuri ni nk'impunzu tuvuge cyane impunzu zabana amakaye ni ibintu bikomeye naho urumva baza kudufasha badoze amakaye abiri ugasanga ntakwiye abana amakaye yarononekaye nk'amabike yoyo nk'amabike yoyo ntitwovuga hariho n'abavyeyi n'ukuri abana amabike yo n'ukuyabura bayabuze n'ukuri babura nayo mahera y'ikuyagura nico bari bakwiye kugidufashako nice murabona shebabi yagerageje kubarisha inyama yagerageje kubasumira indya nk'iya bashobora kubeshaho iminsi 2-3 abandi muragira ico mukoze namwe reka tuyagire abahungu bari abahungu natabombona China ndiko mbona babahunga papa ni sawa meze neza n'abahungu ko muri iruka mwiyemera muriyemera ni fresh papa uri umushinga ntahe akazina kanyu nitwa Mugabo okay Mugabo ufise umudamu n'abana bangahe umudamu n'abana 3 okay umudamu ufise abana 3 bose bari yego bose bari mubayeho gute muba mahema nani turi mahema kubera yo muzuriye mubayeho gute urazi mu mahema je ndavye igihe situation mu mahema burumenga hose muryama hamwe mwese bishitse mugashaka kurangura amabanga y'abantu yabubakanye bigenda gute
ibyo twarahevye ubu turi muri twegeranye ubukira muntu ari muri mu buzima bugoye cyane. My God. Okay, nice. Ibyo nabyo umuntu akiraba. Okay. Uri mu nzu y'imetero 1.5. Nice. Shebabi uno musi yagize icyakoze kubafasha imfungurwa n'ibindi. Birakwiye. Mbona yuko hari ibindi bikenegwa. Nukuri ibi yadufashije Imana imuhezagire cyane kuko aduhaye ibintu dushaka kujya ukwezi kose bigira abantu bakenya umutima nk'uyu. Imana imuhezagire turamushimiye cyane. Ariko urumva yuko bamwe bavuze yuko hari ibindi bikenewe nk'amakaye nk'ibiki. Ariko rero twosaba yuko nimba hari abandi bafite umutima nkawe bandanya gufasha kuko na leta yavuze yuko tudashobora gusubira mu nsago zacu amazi atagabanutse. Umuzuriro guma uduga. My God, pole sana. Jerega ndabaha pole hama tubane tubisengera ko Imana yazanye Shebabi izozana n'abandi. Reka ndagushimi. Murakoze cyane. Imana imuhezagire nawe. Nice kabisa. Reka mugusozera kabisa kiyago aruma mangana guma mbona umenga guma aryohewe. Sinzi sinatawicaho tuba aryohewe. Ndabugize mama. Ni sawa. Meze neza. Kumenga uraryohewe cyane. Kuva shika ngaha nawe yuko umuryohewe sana. Nukuri nawe ni mu mahema. Uno musi kweri ibibazo byagabanutse mu mutwe. Masirese kweri yagabanutse. Umukobwa yitwa Shebabi aba iyo mu bufa Delphine Shebabi. Abiyo iyo nyene muri Canada. Nukuri Imana imuhezagire. Yaduhaye umage. Yaduhaye inyama. Yaduhaye isabuni. Yaduha amavuta. Aduha inuzenya n'amafaranga yo kugura amakara ni tomati n'induzi n'igitunguru. Uno musi no gucopora. Nuko Imana imuhezagire. Na uri mahema ndabona akabugeni ko. Kijya kirago njyamako kiuzuye ivumbi. Uno musi ndakibagira. Nukuri tworonga umugira neza nga Shebabi Delphine. Natuzanire kwera ureta. Utureta. Ivyo biri mu bintu rero mukeneye cyane kuba cyane. Nimuzo kwambara n'amakaye y'abana. Hajya ufise abana bangara? Yafise abana 7. Bose mubana mahema? Mu mahema mutama. Pole sana. Akajambo kanyuma kumbure wobwira Shebabi kanabandi bose ariko batura bakunda umwanya. Shebabi kweri Imana imuhezagire cyane Delphine. Antuka Delphine ni izina giza cyane kweri. Imana imuhezagire cyane mwongere mugishi. Mwongere. Amen. Imana imuhezagire cyane gose. Nice. Reka mgusozera kabisa nimalizie kwa mama. Mama kanino ka mwisho tumeanza kwako lakini tumalizie neno la mwisho Maana na watu wamefurahi sana. Nafurahi sana kwanza kuona wandugu zetu, familia, jamaa, rafiki wote tunakusanyikiwa pamoja kupata kale kadogo kenye tulifanyikiwa kupata kuwagabulia. Nasema asante kabisa mdogo wangu. Mungu akubariki, akuongezee kwenye ulitoa hiyo barikiwe mara 100. Amen. Nice kabisa mwabibonye rero kiyago nuko cyari kimeze imiryango 25 yahawe imfungurwa ariko murumva yuko ibibazo bigihari ni bya biri nyene aho kuryama n'ibindi babivuze bavyivugiye. Kino gihe cyari kimeze neza cyane urako bamwe baryohewe cyane ku rugero rudasanzwe. Nitwa Isaac Classic, ni Isaac TV. Juma Jux wakoze cyane, gira subscribe, like, ushugira partage, share nyinshi ku bandi kugira kino kiganiro gishikire benshi bashoboka. Abanyagihugu abarundi canke abanyamahanga canke abari bo bose muba mu bihugu byo hanze, Imana ibahezagire mufise umutima wo kwitangira abanyafrika. Imana ibahezagire, ndazi ko mukunda Afrika yanyu. Bana, je ndengeze ngaha mbura umengano baniko ndavuga ibitari byo. Murakoze cyane rero. Bye. Wejuma nibiki kumenga uraryohewe cyane. Hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva ni mugisha mu company yatugwita mu cyagakura cyitwa Amahoro Concert. Aho naho ni kumusubira yidi kufisa 9 gushika 12 ngo hazu bari bandi nabandi. Hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka mugisha ukunzi wagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara avuye mu ntara Makamba. None kwigira ni kwagusa umve ni kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni 1000 gusa. Hewe ndayafise. Hewe nyarukubira tike bataragutanga nini nakabijya karahari. Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi. Mbega ivyiza we. Hewe Amahoro Concert izo bari fire. Ni fire pe.